Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kane kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuzagaruka cyane kubiriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimwo nka politike ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye tuza kugaruka no kubategetsi benshi batandukanye bafise ivyubahiro bidasanzwe nga mu gihugu c'u Burundi. Bamwe babita abamikazi canke abatambukanye bo mukuru w'igihugu. Kuva Burundi bwikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1962 bose hamwe ni 10 n'abatwaye Burundi ari 11. Baba bafise amabanga atoroshe. Mu mwanya umugabo bari ku ngoma barahabwa iteka ariko nta tegeko risigura neza ikibanza cabo. Ibi rero bikabagora kumenya neza ico bajejwe. Inyuma y'ubutegetsi benshi baribagirwa. Abatambukanyi barongoye Burundi kuva Burundi bwikukiye hakaba ari umwamikazi baramparaye umupfasoni Adele Micombero, umupfasoni Faustin Bagaza, umupfasoni Sophia Buyoya, umupfasoni Laurence Ndadaye, umupfasoni Silvana Ntaryamira, umupfasoni Pascazi Ntibantunganya, umupfasoni Ode Ndayizeye ndetse n'umupfasoni Denise Nkurunziza, akazaho umupfasoni Angelina Ndayishimiye. Hari benshi bama bibaza ico aba bakenyezi babajejwe mu gihugu navyo turaza kubigaruka ko abandi nabo bakibaza akabazo kagira kati kubera iki abatwaye Burundi kuva bwikukiye ari 11 ariko abatambukanyi babo ari 10 gusa. Ibi ni ukubera habayeho ibihe utwara igihugu atarafise umutambukanyi. Ivyo bihe ni bibiri. Kuva ku igenekerezo y'umunani mu kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966 gushika ku igenekerezo ya 28 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966. Aha Burundi bwatwawe na Caroline Ndizeye hamwe yatwaye ari umuganwa Samuragwa ahandi atwara ari umwami. Uyu Caroline Ndizeye yari yashikiriye ubutegetsi ari hafi gukwiza imyaka 19 arakira umusore mu kiringo cose yatwaye igihugu. Niyo mpamvu ibitigiri vyo batwaye Burundi bisumba ibitigiri vyo batambukanyi babo. Hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995 naho nyene vyarashitse Burundi butwagwa n'umukuru w'igihugu atagira umutambukanyi. Uyu nawe yari President Sylvestre Ntibantunganya yari yapfakaye muri gitugu tumwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995 naho harabaye ubugeni bwa mbere bw'umukuru w'igihugu mu Burundi aho President Ntibantunganya yubakana n'umufasoni Pascazi Minani. Bose bakaba barahoze bakorana nk'abamenyesha makuru kuri radio y'u Burundi. Ico gihe abarundi bafise imbonesha kure barashoboye gukurikira ubwo bugeni kuri televiziyo y'igihugu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bimwe mu bifatwa nk'amabanga abatoroshe mu gihugu c'u Burundi. Mu ntwaro ya cami umwamikazi yari yubashwe cyane mu Burundi. Ubundi mukenyezi yari yubashwe yari nyina w'umwami wo bita Umugabekazi. Kuva twikukiye hari umukenyezi umwe gusa yabaye muri ivyo bibanza bibiri. Umwamikazi baramparaye yabaye umutambukanyi w'umwami Mwambutsa wa kane Bangira Incenge yongera kandi abanyina w'umwami Ntare wa gatanu Karori Ndizeye. Kuva hashinzwe Republika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966 umutambukanyi w'umukuru w'igihugu afise ikibanza kitoroshe gutomora. Ku ruhande rumwe ahabwa icubahiro kingana n'ic'umushinga ntahe wiwe, ku rundi ruhande nta tegeko na rimwe rivuga ikibanza ciwe nico ajejwe. Mu myaka ya mbere abatambukanyi ba perezida bakunda kuboneka mu birori bihambaye vy'igihugu bari kumwe n'abashinga ntahe babo. Babaherekeza mu ngendo zitandukanye hanze y'igihugu baritaba kandi iminsi mikuru yerekeye abana canke abakenyezi bakaboneka bugurura amarerero y'imfuvyi canke amasekeza yo gucandaga abana. Ivyo nivyo bikorwa abapfasoni Adele Micombero, Faustin Bagaza, Sophia Buyoya, Pascazi Ntibantunganya na Ode Ndayizeye babonetsemwo cane. Nta biro bari bafise batondamwe iminsi yose nk'abatambukanyi bo mukuru w'igihugu. Mu nyuma harateye haboneka amashiramwe y'abatambukanye abakuru b'igihugu muri Afrika ayo guharanira amahoro canke kugwanya sida, maze abakenyezi nka Ode Ndayizeye na Sophia Buyoya batangura kuyabonekamwo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 umutambukanyi wa President Melchior Ndadaye yaje atandukanye n'abandi. Laurence Ndadaye yari yarabonetse rwose mu myamamazo ya Frodebu. Aho abereye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu naho yatanguje umugambi wo gusubiza iteka abatwa abicishije mu ishiramwe ryiwe GAB gahukira abatwa b'i Burundi. Bwari ubwa mbere haboneka umufasoni w'umukuru w'igihugu afise umugambi wiwe.
akwira igihugu avuga ijambo ku kibazo gihambaye c'igihugu. Kumbure yaramba mu mabanga yari gufasha kuduza abatwa bimwe biboneka. Umupfasoni Denise Nkurunziza Bucumi niwe yabaye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu igihe kinini, imyaka 15. Nawe yaje yisa arahindura rwose ishusho n'ikibanza c'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Bwari ubwa mbere habonetse Première Dame w'umuporoti, akongera kandi akaba umwigisha ubigisha ijambo ry'Imana kugeza naho aba pastori. Denise Nkurunziza yatangaje abarundi ku rugero yarafise rwo guca bugufi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aboneka mu mirima rima, aboneka ahetse abana areze, atanga ibiganiro, akavuga ivyaranze ubuzima bwiwe, aje mu ishuri akaronka diplome n'ibindi vyinshi. Mu nyambaro no mu nyifato ziwe ntiyigeze yerekana ko ahahamiye ibisayangana n'ibizimvye. Ikindi camuranga ahuriye ko na Laurence Ndadaye nuko yari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu afise ibikorwa vyiwe bwite. Denise Nkurunziza yararongoye ishengero, afise ikigo c'imfuvyi, akanatanguza ayandi mashirahamwe. Ikindi camye gitangaza abantu kandi ni ingene atigeze yambara umutamana w'umugambwe, bikabonekana ko naho yashigikira umugabo yongera akagerageza kuba kure gato ya politike. Inyifato yiwe yaramuhaye gukundwa rwose n'abarundi, ariko aho hazi ikiringo ca gatatu ca President Nkurunziza, ikiringo cazananye ugucanamwo gukomeye hagati y'abarundi, ishusho y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yabaye nk'iyihindutse, kuko abegereye ubutegetsi bamubonamwo umuvyeyi wabo mu gihe bariko baratotezwa n'ubutegetsi, harimwo abicwa, kwangazwa, gupfungwa ku karenganyo, kunyuruzwa. Abakenyezi bafatwa ku nguvu, bagwa ivyiyumviro vya politike bamubuzemwo umuvugizi bashobora kwitega. Ijambo ry'Imana yigisha bamwe baryumva nk'ikigwanisho kibemeza ko ivyo barimwo ari ukuri, abandi bumva ariko arabatoneka mu bisebe batewe n'ubutegetsi. Mu mpera y'ubutegetsi, Denise Nkurunziza yarigishije amajambo yatangaje impande zose, maze atangura kwemanga ko no kwiyamiriza amakosa y'abategetsi bibereye mu bwicanyi kamwe kamwe, ubusuma, abarundarundanyi n'akarenganyo. Amajambo yavuze ico gihe uwundi wese yari kuyavuga ari gupfungwa canke akicwa. Ubutegetsi bwa President Nkurunziza bwarinze buhera, abategetsi bajugumira igihe cyose Denise Nkurunziza yafata ijambo, kuko batinya ibintu ahava asubira kuvuga bakabura iyo bakwigwa. Ni gutyo rero iyo yagaruye gusubira gukundwa n'abarundi bo mu mpande zitandukanye, kuko yabonetse nk'udashigikiye amwe mu makosa akomeye y'ubutegetsi, naho bitari vyoroshe kubivuga ko ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Impera y'ikiringo ciwe nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ntiyari yoroshe. President Nkurunziza yasandavye mu gihe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nawe yari mu bitaro muri Kenya. Uwo mupfasoni yifashe muri ivyo uyu mupfasoni yifashe muri ivyo bihe vyamaye kubaho rwose mu Burundi n'abarundi. Uko biri kose ngo ntivyoroshe kuronka undi mutambukanyi w'umukuru w'igihugu azogira igihagararo nk'ica Denise Nkurunziza. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu ariho muri kino gihe, Angelina Ndayishimiye ndayubaha. Ntiyorohewe kubera yaje gusubirira umuntu yabonetse cyane kandi yakunzwe. Angelina Ndayishimiye agerageza kuba Denise Nkurunziza mushasha no kumwibagiza naho bitoroshe. Ngo aracyari kare kugira abarundi bamenye neza ibizoranga uyu mutambukanyi w'umukuru w'igihugu ahari muri kino gihe. Kimwe mu vyo yisangije nuko Ndayishimiye yagize uruhara mu rugamba rwa CNDD FDD. Mu ntango abatambukanyi b'umukuru w'igihugu nta bikorwa bwite bari bafise, ariko kuva kuri Denise Nkurunziza batera bagira ibikorwa vyabo bikomeye. Ikibazo gica caduka ni kijanye n'amafaranga akoreshwa muri ivyo bikorwa, mu gihe amafaranga y'igihugu canke se budget idategekanya amafaranga umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akoresha. Amashiramwe ya leta harimo Regideso, Onatel n'ayandi, abagwiza tunga baza n'imitahe mu gihugu. Akarorero nabakorera mu gisata cyo gucukura ubutare. Ibisata vya UNI n'ama ONG biraheza bigahiganirwa gushira amahera mu bikorwa n'amashiramwe y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kugira biboneke neza, aho naho bitarabwe neza ngo ashobora kuvyukiramwo ingendo y'ibiturire. Guko biri kose kuba umufasoni w'umukuru w'igihugu ni ibanga rigoye. Uja mu mabanga udatowe, uyavamwe atakosa wagirijwe, urabwa ku kantu kose ukoze naho ataco kabagapfana n'ubutegetsi, urambika ibara ntiwisigure, urahemukirwa ukanuma ngo ntumara amazi umukuru w'igihugu, wambara ingingo zifatwa n'umugabo kandi utarimwo mu bazifashe, uhabwa iteka ukabura ingingo. Umutambukanyi wa President Bagaza yaragize ico yisangije. Ku munsi wo gushingura umushinga ntahe wiwe, umufasoni Faustin Bagaza yarapfukamye mu ishengero Cathedrale Regina Mundi, araheza asaba imbabazi abarundi bose ku makosa President Bagaza yakoze akirongoye igihugu.
ngo uretse Angelina Ndayishimiye akiri mu mabanga bano bakenyezi bose barahuye n'ibibazo mu mpera y'ubutegetsi canke inyuma yabwo ngo ariko muri bose wahuye n'ivyago bikomeye cyane kurusha abandi bose ni umwamikazi baramparaye. Uyu baramparaye yubakanye n'umwami Mwambutsa mu gihe yari ahejeje gukwahukana n'umwamikazi Tereza Kanyonga nyina w'umuganwa Rudoviko Rwagasore mu mwaka w'1946. Urundi bwikukiye mu mwaka w'1962. Baramparaye ari umwamikazi. Ayo mahigwe yamaze imyaka 4 gusa. Muri mukakara umwaka w'1966 umugabo we Mwambutsa wa kane Bangiricenge yarakuye ku ngoma akugwa ari mu Busuwisi kwivuza. Umwamikazi Baramparaye ntiyigeze asubira kubona umugabo we gushika Mwambutsa yitaba Imana mu mwaka w'1977. Muri Munyonyo umwaka w'1966 umuhungu w'ikinege wa Baramparaye umwami Ntare wa gatanu Karoli Ndizeye nawe yarakuye ku ngoma ari mu rugendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nuwo ntigeze asubira kumubona kugeza aho bamuzana mu mwaka w'1972 bamupfungira mu ngoro ya se Igitega ahamara ukwezi imbere yo kwicwa nabi. Umwamikazi Baramparaye ntiyegeranije kandi ntiyahamvye umushinga ntahe wiwe n'umuhungu wiwe. Umwamikazi Baramparaye yabayeho mu bukene bwinshi iruhande y'ingoro yahoze abamwe nk'umwamikazi ariko yagumanye iteka nk'uko abamwegera babivuga. Ni nawe wenyene amaze kwitaba Imana mu bakenyezi 10 babaye abatambukanye b'abarongoye Burundi kuva bwikukiye. Umwamikazi Baramparaye akaba yitavye Imana mu mwaka w'2007 nk'uko benshi mu bazi ivyakahise babivuga. Ibi rero akaba ari bimwe mu vyagiye biraranga bamwe mu bakenyezi b'abategetsi b'abakuru b'ibihugu ngaha mu gihugu c'u Burundi harimwo n'ukiri mu mabanga kuri ubu, ndetse binavuga yuko mwaka uza n'undi azokomereza ko gushika mu mwaka w'2034. Mu yandi makuru kandi hari vyinshi bigenda biravugwa hirya no hino ku bakenyezi. Hakaba ari zimwe mu ngorane z'abakenyezi zitavugwa mu gihugu c'u Burundi. Nkuko dukunze kubikora mu ntahe turabasangiza bimwe mu bihe bamwe mu baharanira agateka kazina muntu bagiye baracamwo ubwabo mu rugamba rwo guharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Kuri uyu munsi reka tubasangize bimwe mu bibazo bihanze abakenyezi b'u Burundi ariko bitigera bivugwa nkuko adujije kubageza ko ivyo bamwe mu bakenyezi b'abakuru b'igihugu bahura navyo. Iyi ni intahe yashizwe ahabona na Pacifique Ninahazwi ivyo yabwiwe n'umuhanuzi atangaje yitwa Damascene Gakwaya. Pacifique uti mu mpera z'umwaka w'2014 haradutse mu Burundi abantu bavuga ko berekwa ibigiye kuba. Utije ndi umuntu ntakunze kwemera ibivugwa n'abavuga ko berekwa ariko nta kintu ntumviriza. Iyo mbonye umuntu avuga ko yavuganye n'Imana canke ko yeretswe ndamubaza ibibazo vyinshi cyane. Niko vyagenze umunsi impura n'uwitwa Damascene Gakwaya muri Nzeri umwaka w'2015. Nari maze kumva ivyo avuga ko yeretswe vyinshi naba numva ari ibintu bitagira umutwe n'amaguru ariko ndavuga nti ndakeneye kumva ibi bintu iyo biva. Twaricaranye ndamubaza ibitari bike. Mu vyo yambwiye harimwo bibiri gusa numva no basangiza. Nabivuze ko muri ico gihe havugwa cyane ikibazo kijanye n'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Muri societe civile twari twaramenyesheje ko Nkurunziza yitoje bwa gatatu tuzohamagara abarundi uko vyamiriza. Damascene Gakwaya yambwiye ko Imana ariyo yonyene izikuriraho President Nkurunziza kandi ko yo itazomuhora ikiringo ca gatatu. We yambwiye ngo ivyo mwebwe mwita ibiringo sivyo Imana iharura. We yavuga ko Imana yamubwiye ko izomuhanira ibintu bibiri. Damascene yambwiye ko igikorwa nyamukuru Imana yari yahaye President Nkurunziza yari kugarukana ubutungane mu Burundi. Yambwiye ati Imana imaze imyaka yumva amarira y'abarundi irazi ingene barenganijwe kandi bacinyijwe. Uyu mu president wanyu yari uwaje kuvura ibikomere none nawe aho kubivura yaravyongereje. Hari kirahuri c'amaraso yasheshwe ku ntwaro z'imbere yiwe none ubu hari ikindi casheshwe n'intwaro yiwe. Aya maraso yose rari kasaba ubutungane imbere y'Imana ico yamagariwe ntiyagikoze. Ubwa kabiri yambwiye ikindi kintu gitangaje ataho nari bwigere ndacumva. Yavuze ibibazo by'abakenyezi b'abasenzi bategekwa gusambana mu buzi bakoramwo nabo bakavyemera kugira bakiza imiryango yabo ariko mwijoro bakarara bararirira Imana ngo ibatabare. Yagize ati hari ibintu mutazi bibera mu buzi mu Burundi. Hari abagore bagowe cyane ababatwara babategeka kuryamana nabo. Abakenyezi benshi usanga abagabo badafise
benshi usanga abagabo badafise ubuzi, umukenyezi akiyumvira nawe hamwe yotakaza akazi uko vyoca bigenda mu rugo. Abakenyezi benshi baravyemera kubera atako bari bugire. Bashitse muhira ntibashobora kubwira abagabo babo amagorwa barimo kubera bazi ntibashobora kubwira abagabo babo amagorwa barimo kubera bazi akazi, bazi ko abagabo bato batahura. Ngico bakora benshi barara bararira Imana ngi batabare. Ico ni ikintu cyakoze ku mutima w'Imana, kiri mu vyo perezida wanyu azwanirwa kubera atashoboye gukingira abasenzi kandi nawe avuga ko ari umusenzi. Pacifique uti uri nkanje ayo majambo nkaya woyakira gute? Ngivyo bintu ntavyo narinzi, nta mukenyezi numwe yari bwanyiture avuga ikintu nk'ico. Hari umugabo yari amaze kuza kumbwira umutegetsi yamutwaye umukenyezi we, ariko nta bintu vy'inguvu nigeze numvamwo. Muri ico gihe naca ndabifata nk'ibibazo biba hagati y'abakuze ntashobora kwivangamwo. Pacifique uti maze guhunga nararonse intaye nyinshi z'abakenyezi barira bavuga yo bagowe mu buzi. Nararonse abasirikare bato bato banganyira bambwira ivyo bakomanda babo babakoreye mu kubiba abagore. Nararonse abandi bagabo bambwitera bwo bakorewe n'abategetsi babatwaye abagore kugeza aho bagomba kubica. Hari abasuda bambwiye ingene abakenyezi babo babigisha barungitswe gukorera mu ntara za kure y'urugo, umugabo agaca arungikwa muri Somalia, mu nyuma bagasanga wari umugambi wo kubatwara babo. Tinimumbaze ko abantu nka ba Damascene Gakwaya baba batumwe n'Imana koko, naje ntavyo nzi. Hari ivyo yavuze vyavuye bimera uko yabivuze, hari ivyo haje ibihushane navyo, hari n'ivyo ntarigera mbona. Ivyo yavuze sinzi uko iyo yabikura. Mbeho njewe ndinde ngo ndabicira urubanza, ariko ibibazo vya harassement sexuel mu buzi birakwiriye guhagurukirwa mu Burundi. Umwe ati nubakanye n'uwanyiciye umugabo. Mu mwaka wa 2020 naraganiye n'umukenyezi, hari haciye igihe umugabo wiwe yanyurujwe. Ngize ndamuvugisha namusanganya agahinda katagira uko kangana, maze arafata umwanya w'amasaha 2 wo kuntuka. Ntaco navuze, nararetse arantuka, ajije namwishuye ikintu kimwe gusa: ndatahura umubabaro ufise, ubu nutekane. Umunsi wumvise ushobora kumbwira ivyabaye uzumbwire. Nyuma y'indwi 2 yarandondeye aransaba imbabazi, hanyuma arambwira ivyashitse. Nta byinshi ndababwira hano kuri we kuko sinshaka ko amenyekana, ariko icambabaje muri vyose cari kimuteye agahinda ninge nayirubakanye n'umwe mu bamutwaye umugabo yakunda. Nta majambo ari yosigura umubabaro w'uyu mukenyezi. Naraganiye n'umwigeme yatwaye inda y'uwanyuruje se, yarakira umwana w'imyaka 17. Yafashwe avuye ku ishure, abamutwaye bari mu bacungera President Nkurunziza. Bamumaranye imisi 3 mu nzu iri mu Kigobe. Iyo misi bayimaze bamufata ku nguvu. Umwana yarakiri isugi, mu nyuma bamutaye kwibarabara atagira ubwenge, maze umutaximana amuza aramutora aramutahana. Uyu mwigeme yaramenye umwe mu bamufashe, yari umwe mu bari baherutse kunyuruza se. Ageze mu buhungiro yisanze afise inda, iyo hageze konsa umwana ngo yaramuraba akamubona mu ishusho y'uwamukoreye yamabi yose, akibuka ivyabaye akacaraba akamara kanye yataye ubwenge. Ngo vyatwaye igihe kinini kugira ngo yakire ubwo buzima kandi akunda umwana wiwe. Bamwe bati ese igisirikare nicombwira basi ko umugabo wanje atakiriho. Haraciye imisi mike nganire n'umukenyezi yarutse kubwirwa ngo umugabo we yaguye mu ntambara muri Kongo. N'umukenyezi akiri muto cyane, nta myaka 2 bari bwamare bubatse. Umwana wabo yavutse umugabo ari muri Kongo. Si yaramaze kubona ifoto gusa muri WhatsApp. Umukenyezi yabwiwe n'abagenzi ko umugabo yapfuye ku rugamba. Yararindiriye ko igisirikare cyo mubikira arabura, ari ngatazi cari bufate ngo koko umugabo yapfuye yarapfuye canke yarafashwe na M23 canke aracariho. Ngamarira nkayo rero ni benshi bamaze kumva ngo nenda zishura ibi bibazo. Ese nenda zokemura bino bibazo vyose ninde hoho avyitwararitse? Nubivuze yitwa umwansi w'igihugu ngo berababaje cyane. Ni mu gihe Pacifique ninahazwe avuga ko ngabahimbawe n'urukundo batibagira abari mu gahinda ku munsi bategwa n'ivyo bagiye baranyuramwo. Ariko nanone Pacifique ninahazwe intasangije benshi, ikaba ari ntayi yakoze ku mitima abantu benshi batandukanye cyane bamwe mu bakora mu buzi bwa leta bashurashuzwa n'ababarongoye mu mabanga, harimwo ababari ba directeur babo, harimwo ibi byose kandi bikaba bisangwa mu nzego zose z'igihugu ko zitandukanye, hari mu nzego za politike, mu migambwe, bikavugwa mu nzego z'umutekano, bikavugwa mu buvuzi, mu gisata c'indero ndetse no mu bindi bisata byinshi bitandukanye, aho benshi ngo bagira baramire amagara ndetse n'ubuzima bw'imiryango yabo.
ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utarafite kugira ngo tujikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure no Muhoza TV Imana bayizagira ibikorwa vyanyu vya misose muri ko murakora amakuru yacu yo arabandanya.